Ndabaramukije bene data, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, ndashimiye Imana kubw'uyu mwanya isubiye kumpa kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Haleluya mukunzi wacu Yesu, ndagushimiye, ndagukengurukiye, urakoze kuri uyu mwanya. Ndasabye ngo ubane nanje rero Kristo, ndongore undinde ibintu byose biva kuri wa mugwanizi Satani mu izina rya Yesu. Muhemu wawe mwiza abandongore abari wandongora muri kino gikorwa mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Yesu nashimwe bene data. Uyu munsi nzindukanye mu mutima wanje indirimbo y'amajana 266. Hari umuntu yavuze ngo tohore nzanacisha hamwe ndabaririmbira indirimbo zo mu gitabo. Ndaririmba mu izina rya Yesu. Mana ubwami bwawe buze muri iyi si, tsinda umugwanizi n'ububasha bwiwe, dukumbuye mwami amahoro yawe, urwankogo mw'isi ruzoshira ryari. Dukumbuye igihe ahindwano zose zizohunga imbere yaho uri mukiza, zana inganji mw'isi tukwifuza cane, twareretse amaso aherayo mwami. Abagukengera ni nk'amabingira, batikiza intama zawe ziri mw'isi, amahanga menshi yicaye mu mwiza, Yesu we nyenyeri ubatambikire. Zana inganji mw'isi tukwifuza cane, twareretse amaso aherayo mwami. Amahanga menshi yicaye mu mwiza, Yesu we nyenyeri ubatambikire. Haleluya. Uyu muririmbyi yavuze amajambo yankoze ku mutima. Ngo wagukengera ni nk'amabingira, ngo batikiza intama zawe ziri mw'isi. Niko bimeze. Kandi ngo amahanga menshi yicaye mu mwiza, ariko Yesu abatambikire. Imana ishimwe. Uyu munsi nje kubabwira iyerekwa nagize ku munsi w'ejo, kandi iryo yerekwa ni iryo gutegura umugeni wa Kristo. Ni iryo gutegura umugeni wa Kristo. Nkunze kubabwira ibyo neretswe, si uko mba ngomba kubabwira ko nerekwa cyane gusumba abandi, oya, ariko icyo umwami Imana aba yanyigishije nico nanje mba ngomba gusangira namwe. Rero hirya y'ejo narose mbona abantu benshi, yari nk'abantu tuvuge basa n'abantu bagiye nko ku munsi mukuru, nka kwa kundi nyene abantu bashobora kuva, tuvuge ntanga akarorero, tuvuge bavuye nk'Ikiremba bagenda nk'Ibururi. Ndiko ndabwira abantu bahazi urugendo umuntu afata agiye ahantu, kandi nabona bagenda ari kivunga nk'abantu nyene bagiye ku munsi mukuru, nka kwa kundi haba ari iminsi mikuru, baza kugira amadefile n'ibindi nyene. Hamwe nyene tuvuge haje nk'umukuru canke nka perezida ahagendeye, canke ari ibintu bisaba ko abantu bagenda kuri stade kumviriza. Rero uko niko nabibonye, mbona abantu rero bafashe urugendo benshi baja mw'ibarabara bagenda bagiye aho hantu. Rero bagiye aho hantu, sinabonye ico bakozeyo, umugabo ico bikoze nabonye bavuyeyo gukora ico cabajanye, hanyuma mbona bagaruka basubira iyo bari baje bava. Rero mbona hariho abandi basa nk'aho umenga bajanye muri urwo rubanza, ariko baciye bakebereza ahandi hantu.
mbona bakebereje ahantu nko ku rusengero, ngira ngo bari nk'abakristo baba baciye bakebereza nko ku rusengero. Hanyuma rero mbona muri urwo rusengero bariko barakubura, mbona bariko barakora inyene ibintu by'isuku muri urwo rusengero. Kandi mwibuke ko bari bambaye impuzu zo kuri urwo rubanza bari bagiye ko, kuko nabona bamwe bambaye imvutano, mu bagore bambaye imvutano. Hanyuma baheje gukora ivyo bikorwa byo ku rusengero, nza mbona haje uwundi muntu aja ariruka ababwira ngo nimunyaruke mugende hariya, donc hahandi bagirira depart, hamwe banduruka bava. Ati nimunyaruke kubera yuko bariko baragira apere, bariko barahamagara barabe abagiye, abavuye kuri ico gikorwa bari bagiyeko. Rero nimunyaruke namwe muhamagagwe muri bo, kuko nimutahamagagwa muri bo biza kuboneka ko mutagiye muri ico gikorwa. Rero nza mbona rero abo bantu bari baraho kuri urwo rusengero, mbona baca bagenda barirukanga kugira ngo nabo bahamagagwe mu bandi. Hanyuma ico nabonye umwe yari yambaye imvutano, mugabo ariko ariruka acaraba we nyene asanga nta birato yambaye. Sinzi uko byagenze, ariko yibonye ata birato yambaye, ariko imvutano zozo yari yazambaye. Mugabo ashishikara kwiruka kugira ngo ashike hariya bataraheza guhamagara abandi. Hanyuma mu nzira aho nza mbona uwo muntu ashitse ahantu hari ibikoko bimeze nk'ibiyabu, ibikoko vyirabura tsiri. Hama ivyo bikoko vyari biraho muri iyo nzira, iruhande y'inzira yariko aracamo. Kandi ntiyari bwashikire aho babandi bari bakoraniye kugira ngo harugwe muri bo. Mbona rero harimwo ibikoko bibiri bisa nk'ivyapfuye. Hanyuma mbona uwo muntu ariko areraguza araba ivyo bintu, abona harimwo ivyo bibiri vyapfuye, acabona ikindi, mugabo coco nticari capfuye, kica kiza kimugana, kiza hari, maze mbona kiramuriye, gisa nkaho umenga kiramumize. Nca numva ijwi rivuga ngo umusuma wese aciye aha hantu, ngo nticihanganira umusuma wese aciye aha hantu. Hanyuma nca nikanguye, numva ivyo bintu binteye ubwoba, ntangura kwiyumvira mbega yemwe ibintu n'ibiki. Ariko nza guhabwa amajambo y'Imana ariyo ngomba tugira ngo dusangire namwe. Aho uri kumbura arakuraba, kumbure ntakuraba, ariko twirabire, umuntu wese yirabire mu cirore c'ayo majambo. N'amajambo ari mu gitabo ca Luka, igice ni 16, 16. Turasoma hariya ku murongo wa 12, wa 11 na 12. Haravuga ngo namba mutabaye abizigirwa kwitunga ribi mubikijwe, ninde azobabitsa itunga nyaryo? Kandi namba mudakora ivyo mwizigiwe ko ku by'abandi mwabikijwe, ninde azobaha ivyo mwokwiganzira? Ndasubiramwo mu izina rya Yesu. Namba mutabaye abizigirwa kwitunga ribi mubikijwe, ninde azobabitsa itunga nyaryo? Kandi namba mudakora ivyo mwizigiwe ko ku by'abandi mwabikijwe, ninde azobaha ivyo mwokwiganzira? Nshuti z'umusaraba bene data, iri jambo murabona rivuga kubitswa itunga ry'abandi, bivuga ku bantu benshi. Bishobora kuvuga ku muntu akora mu butike adandaza ibintu by'abandi, bishobora kuba ku muntu
ajejwe amafaranga, akora ahantu mu mafaranga atarayiwe, ahakora nk'umukozi, bishobora kuba ego ni muri ubwo buryo. Kuko bavuga ngo namba mutabaye abizigirwa ku itunga ribi mubikijwe. Iri tunga ryose dufise, ibi byose dufise ni itunga ribi bene data, ibi byose nibishira. Ya ni ibitunga birahera. Ngo ninde azobabitsa itunga nyaryo? Aha ndiko ndavugana n'abakozi. Ushobora kuba uri umukozi mutoya, cyangwa ushaka kuba uri umukozi munininya ujejwe ikigega ca leta, cyangwa ujejwe ikigega c'ishirahamwe kanaka, cyangwa hariho ibyo ujejwe by'amafaranga mugabo by'abandi. Ngo namba mudakora ibyo mwizigiwe ko ku by'abandi mwabikijwe. Iyo umuntu arondera umukozi arondera umwizigirwa, kandi haba hariho ibyo umuntu amwizigiyeko canke amugomba ko azomurabira itunga ryiwe, amugomba ko azomufatira ibintu vyiwe neza, amugomba ko azomubera honnête, agomba ko atazomwiba, agomba ko azomurabira abamwiba, agomba ko hariho ibyo umuntu aba yizigiye ku muntu ajeje ibintu vyiwe. Mwami Imana rero adufashe. None ngo nimba mutabaye abizigirwa, ninde azobaha itunga nyaryo? Kandi nimba mutashoboye kwihanganira iby'abandi, ntimubyitwararike kandi ari iby'abandi. Mu bisanzwe ikintu c'uwundi umuntu aracitwararika cane. Ariko uyu murongo w'12 yavuze ngo kandi namba mudakora ibyo mwizigiwe ko ku vy'abandi mwabikijwe. Namba mutabikora ibyo mwizigiwe ko ku vy'abandi mwabikijwe. Ngo ninde azobaha ibyo mwokwiganzira? Iri jambo numvise umenga rirantangaje, kuko ivyo umuntu yokwiganzira, tuvuge nk'ivyanje jewe ubwanje, numva umenga nobifata neza. Ariko nimba ntashoboye gufata neza n'ivy'abandi nzi ko bazobimbaza, n'ivyanje ntavyo noshobora. Kuko iby'abandi byari bikwiye kwitwararikwa gusumba. Yesu adutabare. Rero mbona ico gikoko ngo gicaki uwo muntu kica kiramumira. Ngo nca numva ijwi rivuga ngo ibi bikoko ngo ntivyihanganira umusuma wese aca aha hantu. Bene data, nshuti z'umusaraba, aho uri, ibyo ukoramwo, nahawe kwisuzuma ukiraba mbega iri jambo rirakuraba. Iri jambo umuntu aryumvise canke iryo yerekwa umuntu aryumvise yumva biteye ubwoba, kuko umenga umuntu yamaze gucakirwa n'ico gikoko, nta rindi saganirizo, nta bindi yapfuye, nta bindi yarimbutse, nta bindi. Ariko hariho akandi karero twabonye uwundi muntu yamizwe n'igikoko, ariko ntibyasobanuye ko yapfuye. Ni umuntu yiswe Yona. Yona baramutereye mu mazi, hari icyo yakoze ibyaha, baca baramuta nk'aho bamwishe, bamutaye mu kiyaga, bati ibyawe ntibidukurikire, baramuta. Rero bamutaye, vyagaragara yuko by'ukuri nta buzima bwo kongera kubaho afise. Ariko hari Imana. Inyuma ya zero Imana irakora. Umve nkubarire nshuti mwene data. Nta hantu na hamwe Imana itokura umuntu. Wamutabaje, wamuhamagaye, aho hose ugeze, naho wowe uri mu nda y'urufi. Haleluya, dufise Imana itabara. Yona niko karorero, maze gusoma aya majambo nkabona ico gikoko camize uwo muntu, ngize ubwoba mvuze nti yo Mana we, none rero nta rindi saganirizo. Ariko Imana iza kunyibutsa rya jambo rero ryo muri Yona, ingene Yona yatawe mu nda y'urufi, urufi rukamumira. Ariko Imana ntiyakundiye ko urwo rufi rumwica. Imana ishimwe.
niko nawe nje kukubwira ngo Imana ntizokundira ko ico gikoko kikwica mu izina rya Yesu. Birashoboka carakumize, birashoboka uri ahantu udashobora kwinyagaza, birashoboka umutima wawe uraremerewe, birashoboka. Ariko nje kukubwira ngo hari Imana yumva ugutakamba, hari Imana yumva amarira, hari Imana yumva ico bikoze. Ntiwihebure, ariko hamagara iyo Mana. Kimwe mu bintu byazanye Kristo Yesu muri iyi si, yari kumva amarira y'abariko bararira, yari gutabara abariko baramutabaza. Dusomye hariya Luka 15, hariya ku murongo wa 4 haravuga ngo hogira umuntu muri mwebwe afise intama 100, yozima zimwe muri izo, ntiyosiga izindi 99 mu gahinga, akaja kurondera iyazimiye kugeza ahayibonera. Haleluya! Iri jambo ryanezereye Umwami Imana. Ntiyitayeho ubwinshi bw'abantu afise, ariko yitaye umutima w'uriko ararira. Nk'uko uyu mugani bavuze bati hogira umuntu afise intungwa 1000 atakaje imwe, intama 100 plutôt atakaje imwe, ngo ntiyosiga zazindi 99 akazisiga mu gahinga. Umva uko Umwami ameze. Icazanye Yesu mw'isi ntiyazanywe n'abo bagororotsi. Abagororotsi arabafise, Imana ishimwe, ariko icamuzanye nukurondera uriya ataraza mu ruhongore nawe ngo amuzane. Mwene data uri kurankurikira, wumve ko ivyo vyawe ari vyo vyazanye Kristo. Wumve ko ayo maborogo yawe, iyo ntimba yawe, ako gahinda ariko kazanye Kristo. Kandi Imana ishimwe ngo akaza kurondera yazimiye, ngo kugeza aho ayibonera. Haleluya! Umukozi arashobora kurondera ikintu akavuga ngo nakibuze, agaca agaruka ngo databuja ngo nagize uko nshobora ngo ariko nabibuze. Ariko kwa Yesu suko bimeze, ngo aragenda akayirondera mpaka ayizanye, mpaka ahayibonera. Yesu ntakora ikintu agace. Ubwo yatangwe kukurondera azoruhuka kuzanye. Yesu nahabwa icubahiro. Ndiko ndabwira uyu muntu yamaze kumigwa n'iki gikoko. Ndiko ndabwira uyu muntu ahagaze mu gatengo, atabona imbere n'inyuma, abona ati jewe nta kundi, yagize horeme. Ariko ngo nkubwire ngo hamagara Yesu. Hamagara umuntu yitwa Yesu Kristo. Hamagara izina rya Yesu Kristo. Iri zina rya Yesu rihamagare, urabe ngene ritagutabara. Haleluya! Yesu nico camuzanye, kumviriza amajwi y'ababoroga kugira ngo abatabare. Hanyuma iki gikoko kimaze kumiraba uyu muntu, nabonye camuhoye iki? Camuhoye ubusuma. Ubusuma buri kwinshi. Urashaka kuvuga uti jewe ntacyo nibye, ariko reka nkubarire, icaha nticagira uwagikoze gusa, cagira n'uwo cagiriye umumaro. Ndavuga akarorero. Ushobora kuba uri umuntu wagiye ku rugamba ukiba ibintu, hanyuma wivye ukiba ibintu mu nzu kwa naka ukabizana muhira. Nimba ari intebe bakazicarako mukazicarako, wewe ntiwagiye kwiba ariko uzicayemwo. Kandi uwo yavyivye wamubonye. Ico caha giharurwa kuri uryamuzanye, kandi kirya yabizanye yabikoze, kigaharurwa n'ubu nyene ariko arabyicaramo kuko arabizi. Urabizi kubera ko utabivuze. Tiyamara ibi bintu wavyivye subizayo. Kuko utabivuze rero wemeranije nawe. Imana data idutabare. Kumbura imvuze ushaka kumva we utemeranije navyo. Ariko ubusuma buri kwinshi. Hari wabikoze, hariho n'undi yabishigikiye.
ashobora kuba tuvuga ari nk'umunyezamu acunze ahantu bavuganye n'umuntu ati umwanya uyu n'uyu n'uyu turaza kuza wewe uze gukinjura, uyo muntu agakinjura, abasuma bakinjira bagatwara ibintu, abo basuma bazofatwa, ariko na wa munyezamu azofatwa. Niyo atafatwa n'abaganza, munyumvirize bene data, niyo atafatwa n'abajejwe kumufata, ijuru rizomufata. Hari abantu benshi bicara nkaho umenga barera, ariko ijuru rizobafata. Muze twihane neza. Ikintumye nzanira ijambo data yabimba, ikintumye nzana aya majambo ni data yabimbwiye. Iyo ataba ari data yabimbwiye nanjye sinari kubivuga kuko ntabyo nari gushobora kumenya, ariko ijuru ryambariye yuko ngo ushobora kuba abashinzwe amategeko batakumenye ko hari ico wakoze, ariko ijuru ryamaze kumenya yuko hari ico wakoze. Nico gituma ngo ibi bikoko nta urengana aho hantu yarivye. Uko kwiba rero ushobora kuba warivye akaba uri wabikoze, cyangwa ushaka kuba warabishigikiye, cyangwa ushaka kuba warabibonye ntubivuge, mwese muri kumwe. Imana idutabare. Igikwiye n'igiki rero? Nk'uko wa muntu umwe yaza kwaya itunga rya se, wa wundi umwe dusoma umugani w'umwana w'icangazi ni Luka 15 ku murongo w'17, avuga ngo yisubiyemwo ngo aribwira ati abacangero ba data bangana kuriya kandi bahazwa n'ibyo kurya bakabisigaza, naho jeho inzara iriko iranyicira hano, reka mve hasi nje kwa data ndamubwire nti data nacumuye kuyo mwijuru no mu maso hawe, singikwiye kwitwa umwana wawe, pfumungira umucangero. Ava hasi aja kwa se. Haleluya. Umve ico nkubarira mwene data uri kurankurikira, aho uri hose ivyo urimo vyose. Ushobora kuba uri umukozi mutoya wo mu gikoni, ushobora kuba uri umukozi mukuru wo mu biro hejuru, ushobora kuba uri umukozi ukora mu ishirahamwe kanaka, ushobora kuba uri umuntu ukumeze kose uzi ko wajejwe ibintu bitari ivyo wawe, ubusuma terera hasi, ihane. Ihane, 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 ihane. Ihane, isubiremwo, pfukamira Imana, tabaza ijuru, uhoraho arumva batabaza. Kumwe twasomye ngo asiga intama 99 akaja kurondera intama iri hariya mu mwongo iri kwiraboroga. Niko Yesu aza kukumva niwe muborogera, kuko niwe warondera. Niwe warondera kuko nibi vyose niwe warondera, nta kindi. Imana ishimwe. Imana ihabwa icubahiro, Imana ibahezagire. Uyu mwami n'umwami mwiza, uyu mwami n'umwami akundana. Yesu cyamuzanye suguhana, Yesu cyamuzanye no gutabara no gukiza. Imana ishimwe kuko nticaka ko hari abantu bijajara kandi arabo kurimbuka. Ukama mu rusengero uririmba, ukama mu rusengero usenga kandi uri wo kurimbuka. Imana data wa twese idutabare cyane. Iragomba ko turirimba mukuri, iragomba ko twezwa dusenga mukuri. Imana irashaka ko dukora ivyera kuko nayirera. Imana irashaka ko uko nyene umeze ube utunganiye rurema. Haleluya. Ube utunganiye rurema, ube utunganiye iyi Mana kugira ngo uzokwemerwe mu bwami kwa data. Imana ishimwe. Duhereze hariya mu ijambo riri muri Nahumu igice ca mbere. Nahumu igice ca mbere ku murongo wa 3 haravuga ngo uhoraho ateba gushavura kandi afise ububasha bwinshi. Haleluya. Afise ububasha bwinshi. Ushobora kuvuga ngo ninde yabibonye, ninde yobimenya, ariko uhoraho afise ububasha bwinshi. Hanyuma ngo ntatsindanishiriza bene data na gatoya bo gutsindwa. Uhoraho ntatsindanishiriza na gatoya bo gutsindwa. Uwo gutsindwa yamara uwo gutsindwa nyene.
abantu bashaka ukweza ariko ijuru ntirikweza, kuko mu ijuru nta giturire batanga, mu ijuru ntibihenda, mu ijuru byose barabisobanukiwe, mu ijuru babona n'intego yo mu mutima utanabivuze no kubivuga. Mwama dutabare. Hanyuma ngo inzira y'uhoraho ica mu gashururu no mu gihuhusi. Inzira y'uhoraho ica mu gashururu no mu gihuhusi. Uko umwami abigenza ntiwoshaka kubimenya, ariko irabikora. Ngo kandi ibicu ngo kandi ibicu ngo niwe mukungugu utumurwa n'ibirenge vyiwe. Ngo ibicu niwe mukungugu utumurwa n'ibirenge vyiwe. Iyi Mana nindatoyubaha, iyi Mana nindatoyitinya. Ku murongo w'indwi muri Nahumu igice ca mbere, ngo uhoraho ni mwiza n'ubuhungiro bwo ku munsi w'amagorwa. Haleluya. Kandi araza abamwizigira. Nagira nkubwire ngo uhoraho araza abamwizigira. Uhoraho niwe buhungiro ku munsi w'amagorwa. Ibuka Yona. Yona yarabivuze ati nterera mu mazi, ati izi ngorane ziri muri aya mazi ni jewe, ntererayo. Nta bindi mwebwe muba amahoro, mugabo jewe ntererayo. Imana ibona guca bugufi kwiwe. Bamutereyeyo, Yona ngo asengera mu nda y'urufi. Yesu we ndagushima. Mu nda y'urufi abantu barasengerayo. Muri prizo abantu barasengerayo. Mu gahinda abantu barasengerayo. Mu bibazo abantu barasengerayo. Kandi Imana data wa twese isumba byose ikabibona, kuko ibona intimba n'agahinda by'umuntu. Imana ishimwe. Imana y'ububasha ikora igikorwa kidasanzwe. Abari mu bwato hejuru babandanya urugendo rwabo. Amazi arahwekera. Ariko wa muntu nawe yagirizwa ibyaha aja munsi y'amazi. Aja noneho si munsi y'amazi gusa. Imana itegekanya icombo cyo kumwinjizamwo. Aja mu nda y'urufi. Haleluya. Mu nda y'urufi yahamaze n'isi 3. Niko Bibiliya itubwira, ari mu nda y'ugo rufi. Imana data wa twese iragahezagirwa. Kandi mu nda y'ugo rufi Yona ngo yarahasengeye, atavyizigira afise byo kongera kuzoba muzima. Atavyizigira afise, ariko ahamagara iyo Mana. Haleluya. Mwene data ukumeze kose, naho wowe utagishobora kuvuga n'umunwa wawe, umutima wawe ntuhumeke guhamagara Imana, kuko Imana irumva. Haleluya. Nuko rero Imana ikora igitangaza, ikora ikintu gikomeye cyane. Imana ivugira mu rufi. Amen. Imana ivugira mu rufi. Urufi rwumva ijwi ry'Imana rurexekita ivyo umwami avuze. Ati genda hariya mu mazi, Imana irarurongora. Yafira irongora ishika hariya musozi imurukaho. Imana ishimwe. Bwa bwato bwabandanije, ariko we yabandanije mu mazi agenda yerekeza hamwe ariko arahunga ngo ntajeyo. Yesu mwami, Imana imushikana hariya. Mbese nshuti yanje, wibaza ko ari ahantu ho guhungira Imana? Nta hariho. Ugomba kuba umukunzi w'Imana, ni wumva ico umwami akubwira. Ugomba kuba umukunzi w'Imana, ca bugufi imbere y'Imana, wemera ico umwami avuga. Nta bindi. Nta yindi nzira. Nta muntu ashaka kugira brado fere n'Imana. Nta muntu ashobora kwibaza ngo Imana iri mu ruhande rwiwe kandi yakoze ibinyuranye n'amabwirizwa y'Imana. Ntibishoboka. Kenshi hari igihe twihebesha tukatuvuga tuti ibi bintu na data yabibonye ko nibishijwe no gusonza. Na data yabibonye, arabibona ko none urumva nta yindi nzira yabibonye nyene, kuko byitwa ubusuma. Nico gituma Imana ntibireka. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo icaha ntigikurwaho n'ikindi atari ukwihana. Imana icaha ntigikurwaho ntikibora. Kigombe cicara imyaka n'imyaka, ariko nta kintu na kimwe kizogikuraho atari ukwihana. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. N'uyu murongo ngombye kuhereza ko nguhoraho ni mwiza n'ubuhungiro bwo ku munsi w'amagorwa.
kandi araza abamwizigira. Mwene data ca bugufi niyo nyishu ndakuzaniye. Urwo rufi canke ico gikoko naho coba carakumize ntugire ubwoba, hariho ubutabazi buva mw'ijuru. Ca gikoko caruka Yona niko nawe kizokuruka. Kandi ikindi ugutabaza kwawe ugukomeze, kuko Imana irakuzi kandi iragukunda. Kandi icatumye ibyo byose biba ni ukugira ngo umwami akurokore. Umwami yarabonye ukuntu kumbure ushobora kuba warinangiriye mu mutima, nk'uku kuntu iyi imanje nabonye. Urabona ko aba bantu basa nk'abagiye ku rubanza hamwe n'abandi, ariko nticababujije gukata bakaja mu bindi atari byo babwiza gukora. Kandi wumve, ayo yitwa amanyanga. Wowe bagutumye ku rubanza, hanyuma urakebye ngo ugiye gukora biriya yari umwanya wo kubikora. Raba ya manyanga ingene acatuma umuntu ngo ngiye guharuranwa nabo. Ugiye guharuranwa nabo, kandi ibyo batumwe gukora wowe babikoze, ariko wewe ntavyo wakoze. Murumva? Ku bwawe wumva yuko umenga woharurwanwa nabo kandi utabikoze. Urumva ubwo bubeshi? Data aratuzi, bene data, inshuti z'umusaraba, wowe uri kuraja mw'ijuru, kura amanyanga. Mw'ijuru nta manyanga ariyo. Uyu muntu ngene yari yumva yuko umenga yoharuranwa n'abandi kandi atabaye muri bo, ariko akiyemeza rwose ko ari muri bo. Amaraso ya Yesu atubonekeko. Ndashima Imana Data wa twese. Ibyo byose bikora kubw'urukundo, kugira ngo kuri rya rembo ntuzokwangirwe kwinjira igihe abandi bazaba bariko barinjira mu bwami kwa Data. Ese ni wihane nshuti, ihane usubire neza ku murongo mwiza w'ijambo ry'Imana. Ureke kwiremesha ngo uri mu bandi kandi utari mu bandi. Igituma uba mu bandi nuko ugendera mu kuri. Igituma uba mu bandi nuko wumviriza amategeko ugakora nk'uko abandi bariko barakora. Igituma uba mu bandi nuko wewe ivy'ububeshi wobireka, ivy'ubusumu ukabireka, ukagendera mu kuri, Imana ikagutabara. N'aya majambo bene data abayumvise mwese, Imana ibahezagire. Kandi umuntu wese yumva ko bimuraba mu buryo bumwe no mu bundi, uhereye ku muntu uwo ari we wese, yaba umuto yaba umukuru, uko nyene uri ivyo nyene urimwo, uraba kubikora neza. Ijuru ryaje gukubita umukwabo. Umuntu wese adahagaze mu kuri, umuntu wese ahagaze mu kinyoma, umuntu wese ahagaze mu bubeshi, umuntu wese ahagaze mu kwiba, ijuru ryaje gusuzuma. Kandi nta mbabazi zigirira umuntu w'umusuma kandi yiyitirira Imana. Yesu umukunda tubabarire. Yesu umukunza kubabarira. Yesu umukunza dusuzume. Yesu umukunzi yumva kutabaza kwacu. Iyo yumvishije Yona mu nda y'urufi, ijya niyinyumva kandi nawe niwe kumva. Imana y'ububasha ibahezagire mwese. Amen. Haleluya. Urakoze Kristo Yesu, ndagushimiye kubw'aya majambo. Ndagushimiye ingene uri urakebura abantu bawe. Ndagushimiye Yesu ko atakure utokura umuntu. Ndagushimiye Yesu ko wumva umuntu atabaza ari mu nda y'urufi. Ndagushimiye Mwami ko ari kuzotabara nuriya nawe amaze kumigwa na kiriya gikoko. Mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, Mwami nyaguhora ku ngoma, ndasenga abanyumvise bose n'abazonyumva mu kindi gihe. Mw'izina rya Yesu uzobasange, ubumva iyo bari Mwami Imana, ubakureyo Mwami Imana. Hari abari mu gatengo kanini, mwizigirwa wacu Yesu Kristo, babikoze mu buryo bugaragara canke bafatanije n'abandi babikoze. Mwami Yesu Kristo, Mwami nyaguhora ku ngoma, hariho abandi babikwegewemwo batabifisemwo n'uruhara, mugabo bikagaragara ko nabo bibagira. Amaraso yawe Kristo yumva umuntu wese ariko aragutakambira muri kano kanya. Ndabigushimiye kuvyumvise kandi kubikora gutyo. Mw'izina rya Yesu. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Imana iduhane umugisha namwe. Amen.